iyi ni BBC Gahuzamiryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda, muri kumwe na Sereberwa. Ibihe byiza abakunzi ba BBC Gahuzamiryango, ikaze mu makuru kuri mugoroba tariki ya 7 ukwezi kwa mbere mu 2026. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacari bwibandeho. Impunzi z'abanyekongo mu Rwanda zikomeje kwamagana imvugo z'urwango z'abategetsi b'igihugu bakomokamo, uyu munsi zagiye kuri ambasade ya Amerika. Amerika n'umuhuza mu ntambara ya M23 ndetse na Congo. Amerika na Qatar ni bamwe mu bahuza, rero no guhuza abantu ariko muzi n'ibibazo bafite nabyo ni iby'ingenzi cyane. Akana karirimbo ka Noel y'aba Orthodox kuki taba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 nko mu yandi madini. Mu mikino DRC yasezerewe muri AFCON, ese Manchester United iragarura umutoza Karek cyangwa Sosha? Ntucikwe nayo naguteguriye Gendi Yves Bucyana. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore nk'uko bisanzwe kuwa gatatu. Aya makuru ahagarariwe na Gerdas Hondemondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Chancellor yaduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi ba Burkina Faso bavuga ko bamenye bongera baburizamwo umugambi ukomeye wo gutembagaza ubutegetsi warugamije kwica umukuru w'akagwi k'abasirikare bari ku butegetsi Kapiteni Ibrahim Traoré no guhungabanya igihugu. Kuva afashe ubutegetsi mu kwezi kw'icenda mu 2022, ubutegetsi bwa gisirikare bwa Kapiteni Traoré bumaze guhura n'ingorane nyinshi, harimo no kugerageza gutembagazwa ubutegetsi inshuro zibiri, hamwe n'inturenka z'abanywanyi biyitira idini rya Islam zatumye amamiliyoni bata izabo muri ako karere. Ni inkuru ya Chris Eokor mu wabwijwi rya Latifa Mutesi. Mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu muri Burkina Faso mu ijoro ryo kwa kabiri, Minisitiri w'umutekano Mohamed Sana yavuze ko leta yaburijeho umugambi wo kwica no gukura ku butegetsi Kapiteni Ibrahim Traoré. Minisitiri Sana yavuze ko umugambi wateguwe n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba wakuye ku butegetsi na Traoré mu mwaka 2022. Sana yavuze ko Colonel Damiba yakoranye n'abantu bari imbere mu gihugu kugira ngo bakore iyo kudeta ngo yari gukorwa kwa gatandatu nijoro. Colonel Damiba ubu mu buhungiro muri Togo nta cyaratangaza ku byashinjwe n'ubutegetsi bwa Burkina Faso buvuga ko yahawe amafaranga aciye muri Cote d'Ivoire. Kapiteni Traoré ari mu rugamba rwo guhangana n'ibibazo by'umutekano mu kiterwa n'abajihadiste mu karere ka Sahel, ibyatumye abantu babarirwa muri za miliyoni bahunga ingo zabo. Ubushinwa bwakirije leta zunze ubumwe za Amerika ko kirahungabanya ibijanye n'igisata c'amasoko ntanga nguvu nyuma yuko President Trump avuze ko ubutegetsi bw'imfata kibanza muri Venezuela buzoshikiriza leta zunze ubumwe za Amerika utugunguru tw'ibitoro baril dushika ku miliyoni 50. Ubushinwa nibwo bwa mbere mu kugura ibitoro bitayunguruye vya Venezuela. Umushikiranganje w'imigenderanire w'Ubushinwa yagirije Amerika gukangisha, avuga ko inyungu Ubushinwa bufitiye uburenganzira muri Venezuela zizokingirwa. Trump yavuze ko ivyo bitoro bizogurishwa kugira inyungu ivuyemwo ifasha abanyagihugu ba Amerika na Venezuela, ariko ko amahera azovamwo ari we nyene azoyacungera wenyene ubwiwe. Iyi ni BBC. Mu gihe icuka kibandanya kuba kibi n'ibindi bihugu vyo mu burengero ku bihano no kugomora ibikoresho by'Uburusiya mu mazi, President Vladimir Putin yagerageje gusigura ico Uburusiya buriko burakora mu gukoresha imvugo ifatiye mu kwemera no gukunda igihugu. Mu majambo yiwe yavuze ko abasirikare b'Uburusiya bariko barakingira igihugu kandi bafise igikorwa gikomeye. Akenshi twita umwami umukiza kuko yaje ku isi kugira ngo akize abantu bose. Rero abarwanyi b'Uburusiya nabo bimeze nk'uko, kuko nabo bari gusoza ubutumwa bw'Imana barinda igihugu cyababyaye ndetse n'abaturage bacyo. Mu makuru turonse mu kanya, leta zunze ubumwe za Amerika zavuze ko zafashe ubwato bubiri butwara ibitoro bufitanye isano na Venezuela.
Icegeranyo gishasha c'igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu kivuga ko ivyo cita ikuzamwo mu gukumira abanyapalestine mu gace kitwa Cisjordani kigaruriwe ribandanya gukomera. Umukuru w'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazina muntu Volker Turk yavuze ko araburyo bukomeye cyane bwo gukumira no gutandukanya abantu hisunze ubwoko. We akaba bugereranya na apartheid. Turk yasavye ko Israel kuraho amategeko n'ibikorwa byose bikomeza iyo ngendo. Giselle. Murakoze cyane Gerdas. Mu gihe Amerika ikomeje gushaka kwiyegurira agace ka Greenland gasanzwe kagengwa n'igihugu cya Denmark, Ubufaransa bwo buravuga ko buri gufatanya n'ibindi bihugu by'Uburayi mu gutegura uko bahangana n'iki kibazo. Ariko abenshi bakomeje kwibaza impamvu zituma Amerika ishaka cyane kugenzura aka gace. Zimwe turazumva muri iyi nkuru tugezweho na Benjamin. Greenland ni ikirwa kinini kurusha ibindi ku isi. Giherereye mu majyaruguru y'isi mu gice cya Arctique. Gituwe n'abantu 55,000, benshi muri bo baba ku murwa mukuru North. Hafi 80% by'ubutaka bw'iki kirwa butwikiriwe n'urubura. Ubukungu bw'iki kirwa ahanini bushingiye ku burobyi. Ariko mu myaka ya vuba hagaragaye umutungo kamere uri mu butaka. Ayo ni amabuye ya uranium n'ubutare bwa iron. Ubusanzwe iki kirwa kigengwa n'ubwami bwa Denmark. Bamwe bavuga ko Perezida Trump yaba ari gushaka umutungo kamere uri kuri iki kirwa. Gusa bavuga ko icy'ingenzi ari umutekano wa Amerika. Yigeze no kuvuga ko Greenland yuzuye amato menshi y'Uburusiya n'Ubushinwa, bityo bikahindura ikibazo gikomeye cy'umutekano kuri Amerika. Muri 2019 Trump yagerageje kugura iki kirwa, ariko Denmark irabyanga ivuga ko Greenland itagurishwa. Nyuma yo kugaruka ku butegetsi muri 2025, Trump yongeye kugarura iki gitekerezo, kandi ntiyigeze hakana ko yanakoresha imbaraga kugira ngo afate iki kirwa. Nubwo Greenland yegereye umugabane wa Amerika ya ruguru, imaze imyaka hafi 300 igenzurwa na Denmark yo ku mugabane w'Iburayi inafite ibigo bya gisirikare. Gusa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, iki kirwa kigeze kwigarurirwa by'igihe gito na Amerika, nayo yahashyize ikigo cya gisirikare. Abategetsi b'Iburayi bamaganye icyifuzo cya Trump, bavuga ko ahazaza ha Greenland hagomba kugenwa n'abaturage bayo ndetse n'igihugu cya Denmark. Nyuma y'imyigaragambyo yabereye imbere mu nkambi mu cyumweru gishize, abahagarara impunzi z'abanyekongo mu Rwanda bazindukiye ku biro bya ambasade z'ibihugu bikomeye i Kigali bitwaje inyandiko zamagana imvugo z'abategetsi ba Kongo bavuga ko ari iz'urwango zibibasira. Ibyapa bari bitwaje byari ifoto y'umukuru wa Kongo ndetse n'abandi barimo General Major Sylvain Ekenge wahoze uvugira ingabo z'icyo gihugu. Izi mpunzi zisaba ko ibi bihugu byakoresha ububasha bifite bigahatira abategetsi ba Kongo kureka izo mvugo ndetse no guheza igice kimwe cy'abaturage babo. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Ryari itsinda ry'abajya kuri 20 bavuze ko baje mu izina ry'izindi mpunzi kugaragaza ihohoterwa bakorerwa mu gihugu cyabo. Bari bitwaje icyapa kinini kiriho ifoto y'umukuru wa Kongo ndetse n'ayabandi bayobozi n'amagambo avuga ngo hagarika ivangura rikorerwa abatutsi. Twamaganye imvugo zihembera urwango ndetse nasaba ubutabera. Izi nyandiko kandi ni nazo zagaragaraga ku mipira y'umukara bari bambaye bose. Ibiro bihagarariye Amerika nibyo bahereyeho mu masaha mu gitondo. Ntibemerewe kwinjira, cyakora uhagarariye izi mpunzi yatubwiye ko basabwe kohereza umuntu umwe ubahagarariye. Inyandiko igenewe izi ambasade yasomewe abanyamakuru inyuma y'ikiryango kinini cy'ibyuma gikinze. Abahagarariye izi mpunzi barebana n'abashinzwe umutekano w'inyubako bo bari imbere. Ubutumwa batanze bwamagana amagambo y'urwango ndetse n'aheza bavuga ko akomeje kuvugwa na bamwe mu bategetsi ba Kongo. Aheruka na yavuzwe n'uwari umuvugizi wa gisirikare General Sylvain Ekenge ushinjwa ko yibasiye abagore bo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu ni musore Ndemanyi Albert, umwe mu bari bayoboye iri tsinda, abwira abanyamakuru icyabazinduye. Kuba mama bacu, ku bakobwa bacu bazaba mama, avuga yuko abakobwa batutsi ujya ushakana nabo bakazana abandi ngo ni abavandimwe babo, ni basaza babo, ngo kugira babyara abandi batutsi. Iyo ni imvugo y'urwango ikomeje kugenda itwangisha n'abandi. Niyo mpamvu twari tuje hano kugira dutange petition igaragaza ako karengane tugenda tugira, ako karengane bagenda badukorera ndetse tunasaba n'ubutabera. Uruzinduko rw'izi mpunzi rwari rwatoranyije ibiro bya ambasade z'ibihugu bikomeye by'Uburayi na Amerika, ziyongereyeho ibiro bihagarariye Ubushinwa, Uburusiya, Angola na Qatar. Kuki se bahisemo kwiyambaza ibi bihugu? Amerika n'umuhuza muri ibi bibazo birukwa cyane mu ntambara ya M23 ndetse na Congo. Amerika na Qatar ni bamwe mu bahuza.
rero no guhuza abantu ariko muzi n'ibibazo bafite nabyo ni iby'ingenzi cyane ariko ujya guhuza abantu utazi impamvu abantu bari kurwana nacyo ni ikindi kibazo burya kwigaragaza tukerekana ko turi impunzi nacyo ni ikindi bagakwiriye kugenderaho mu gihe bakora n'ubwo buhuza bwabo bari gukora. Uretse kwamagana akarengane izi mpunzi zisaba ko hakorwa ibishoboka byose zigataha dore ko zimwe zivuga ko zarambiwe ubuhungiro nyuma y'imyaka isaga 30 benshi muri bo bamaze mu nkambi zitandukanye ziri mu Rwanda. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Ishami rya Loni rishinzwe kwita ku mpunzi ku isi HCR rirashimangira ko ibikorwa byose byo gucyura impunzi bikorwa ku bushake mu mutekano kandi uburenganzira bwazo bukubahirizwa. Ibi HCR yabitangaje mu gihe impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania zimaze iminsi zisenyerwaho amazu. Ibyo zo zibona nko kuzihatira gutaha ku gahato. Leta ya Tanzania nta kiravuga kuri iki gikorwa cyatangiye mu cyumweru gishize. Ni inkuru ya Gildas Hondimpondo. Iyi ndwi ibaye igira kabiri abajejwe umutekano muri Tanzania babomora amazu y'impunzi mu ikambi ya Nyarugusu. Bahereye muri zone ya 13, ejo bari bageze kuri zone ya 12. Muri iyo kambi irimwo zone zitanu z'impunzi z'abarundi mu gihe zisigaye ari z'abanyekongo. BBC Gahuzamiryango yari maze iminsi igerageza kuvugana n'abategetsi ba Tanzania n'ishami rya ONU y'impunzi HCR kuco bavuga kuri ico gikorwa. Abategetsi ba Tanzania ntibaraboneka, nayo HCR muri Tanzania yaturungitse kuri HCR ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko, Afrika yo hagati n'ihembe rya Afrika. Niyo rero yahavuye iturungikira itangazo rigufi ryanditse. Muri iryo tangazo, HCR ivuga ko idashigikiye uburyo bwose bwo guhatira impunzi gutahuka, harimo kuzibomorera amazu n'ibindi bikorwa bitabereye. Itangazo ribandanya rivuga ko HCR ibandanya isaba leta ya Tanzania kubandanya yubahiriza amategeko ngenderwako ajanye no gukingira impunzi hamwe n'ivyo bumvikanye mu nama nyabutatu hagati ya leta ya Tanzania, leta y'u Burundi na HCR nyene. Urwandiko rusangi rwasozereye iyo nama yo kwa 25 Munyonyo umwaka wa 2025 ruvuga ko ingingo zose zo guhunguka zitegerezwa gufatwa ku bushake kandi atagahato. HCR irangiza ivuga ko yiyemeje kubandanya ikorana na leta ya Tanzania kugira ngo ibikorwa byo guhimiriza impunzi gutahuka biranguke hakurikijwe ibihe vyumvikanywe ko hakurikijwe n'amategeko ngenderwako ajanye no gukingira impunzi kandi agateka kabo kubahirijwe. Mu nteguro zayo leta ya Tanzania itekanya ko ikambi ya Nduta izoba yugawe mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka, nayo uruhande rw'impunzi z'abarundi ziri muri Nyarugusu rukazokugaragwa mu kwa gatandatu. Muri izo kambi zibiri impunzi z'abarundi zishika hafi ku bihumbi 70. Latifa ikaze muri studio. Abadukurikira baravuga iki? Rizero urakoze cyane mu bitekerezo byatanzwe n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga ku nkuru ijyanye no kwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifuza Greenland kubw'impamvu z'umutekano w'imbere mu gihugu witwa Lambert. Ni amahoro yagize ati nka perezida urusha abandi ba perezida bose icyubahiro, igitinyiro n'imbaraga. Iki kirwa afite ubushobozi bwo kukigarura ariko ntazakoresha ingufu zumvikana na Denmark bakimuhe. Niba kimwima kandi ku neza kuva yaramaze gusesekamo ako kantu ngo impamvu z'umutekano azagifata ku ngufu. Naho bigira Imana Nestor aho yagize ati ndibuka arahira yavuze ko ubutunzi buziyongera ico tutari tuzi n'ukugene azobwiba. Iyindi nkuru batanze y'ibitekerezo niyo muri Burkina Faso leta yavuze ko yaburije mu mugambi wo kwica no gukura ku butegetsi Capitaine Ibrahim Traoré. Aho witwa Kwizera Moble yagize ati Imana imuzigame kweri abamaze gufatwa arabonye ko haca hanonekara byinshi. Akarorero dufatiye kuri Gaddafi urabona ko igihugu ciye cakiye gisubira inyuma cyane. Giselle twakibitsa abadukurikiye ko bashobora no kudukomeza kudubitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zacu. Urakoze cyane. Turagaruka nyuma y'akaruhuko gato. Tugeze ku isaha ya saa 12:43 ku isaha mu Rwanda no mu Burundi. Inkiko zo muri Afrika y'Epfo zuzuye ibirarane by'imanza aho ubukererwe mu manza bumaze kugera ku rwego rwo hejuru ku buryo bamwe mu bakeneye ubutabera bahabwa amatariki y'iburanishwa ari kure kugera no ku myaka 4. Hari urubanza ruzwi cyane rwerekeye urupfu rwa kapiteni w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru rumaze imyaka 10 rukurikiranwa rutarabonerwa ibisubizo. Ikigo cya leta gishinzwe kugenzura imikorere y'inkiko giherutse gutangaza ko hari imanza zisaga 37,000 zitaraburanishwa, ariko impuguke zivuga ko uwo mubare ushobora kuba wegereye 100,000. Ni inkuru ya Puma Filan twumva mu ijwi rya Primed ku Magenge.
Umunyafrika y'Epfo Senzo Meyiwa yari umukinnyi w'umupira w'amaguru yakundwa cyane kandi yari gihangange. Umwuga wiwe uhagarikwa bukwi na bukwi n'inkozi z'ikibi. Uwo yari kapitene w'umugwi wiwe yishwe yagiye kuramutsa umukobwa bakundana w'umuririmvyikazi ahitwa Voslorus mu bumanuko bwa Johannesburg. Ico gihe urupfu rwiwe rwaravuzwe cyane mu binyamakuru, harakoresha uburyo bwinshi bwo gukurikirana urwo rubanza gushikaho igipolisi cemera gutanga agashimwe k'ibihumbi 23 vy'amadolari kuwotanga amakuru. Ariko inyuma y'imyaka 10 urwo rubanza n'ubu ntirurahera. Urwo rubanza rubera muri sentare nkuru ya Pretoria rwahuye n'intambamyi nyinshi, harimwo guhindura abacamanza, abunganizi n'amatohoza y'igipolisi yashika ahantu agahagarara. Ako n'akarorero kamwe gusa k'ikibazo n'ubu kigikomeye muri Afrika y'Epfo, no kuvuga ukwikwega kurengeje kubutungane. It's emotional, but not only for me as I'm the provider now for my Jason Pistorius ntawe murusha kumenya ububabare buterwa n'imanza ziguma zigizwe inyuma, kandi uko urubanza rusiba niko menga yongeye kubura nyina Charlene. Yapfiriye mu bitaro inyuma yo guturirwa mu kivuga yuko cari gikorwa c'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ikindi kibazo cabaye akaranda muri ico gihugu. Inyuma y'imyaka 2 ukekwa muri ubwo bukozi bw'ikibi n'ubu ntarashikanwa imbere ya sentare. Ivyegeranyo byo mu masentare vyerekana urutonde rw'imanza ziguma zigizwe inyuma bitewe no kubura ivyegeranyo n'amatohoza adakwiye gushika ku kutaboneka kw'abacamanza n'ukwikwega mu gutunganya amadosiye. Jason Pistorius avuga ko umuryango udashobora kumva ko uruhutse urubanza rutabaye. Ntibishoboka ko wumva ko uruhutse ibintu bidaheze, kuko ntituzi uko ibintu bizogenda. Mbere ndafise n'ubwo wagwa kuvyiyumvira, dukeneye kumenya ivyabaye. Abaharanira uburenganzira n'amashirahamwe afasha abahuye n'ivyago by'ubukozi bw'ikibi kurondera ubutungane muri ico gisata gikora nabi, bavuga yuko amasentare na leta batereranye abanyagihugu. Ni ikintu umutegetsi akomeye wo muri leta Luki Mohalaba yemera yuko ari ngorane. Niwe mukuru w'iringanizwa ry'ibikorwa by'amasentare mu gihugu cose, akavuga ko impinduka zimirije. Izo zirimwo kongereza abacamanza hamwe no gusubiramwo amasaha y'akazi kugira ibintu bitunganywe neza. Hari inkozi z'ikibi zagirirwa n'ibyaha mu masentare buri munsi, ariko nubwo hari intambwe twateye kugira dutunganiza abanyagihugu, turemera ko hari byari kuba byakozwe byihuta gusumba mu gisata cy'ubutungane. Ariko dusaba n'abanyagihugu kutadutera icizere no kubandanya bizeye ubutungane. Ariko kugira icizere bishobora kuba bidahagije mu gihugu kiri mu rugero ruteye agahinda rw'ubukozi bw'ikibi, ariko imanza zikaba nke kubo biba byagize ko ingaruka. Abahinga bavuga yuko ivyo bituma gutakaza icizere ku gisata cy'ubutungane ca Afrika y'Epfo, hamwe nuko abantu baguma barushiriza kumva ko bimwa ubutungane bwabo. None tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere hirya no hino ku isi niho abakristo mu idini rya Orthodox bizihije umunsi mukuru w'ivuka rya Yezu Kristo. Ushobora kuba wibaza impamvu batizihiza uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 nk'andi madini ya Gikristo. Ibisubizo kuri iyi nkuru turabigezwaho na Chancellor Abimana. Aho hari mu ijoro ryo kuri wa kabiri buca ari Noheli y'aba Orthodox, ibihumbi by'abakristo bari bakoraniye mu kibanza kinini kizwi nka Meskel Square mu gisagara ca Addis Ababa, bamaze gutangura guhimbaza ivuka rya Yezu Kristo. Ariko none kubera ko aba Orthodox badahimbaza Noheli ku igenekerezo rya 25 nk'uko biri mu yandi madini y'abakristo? Inyishiri mu kirangamisi bakoresha. Abakristo b'aba Orthodox bakoresha ikirangamisi citwa Julien cashinzwe kera cyane n'umwami Cesar w'Uburomani. Ni mu gihe amasengero menshi yo ku mugabane wa Buraya yo akoresha ikirangamisi c'uwitwa Gregoire cashizweho mu nyuma kugira gikosora utunenge twari muri ico cambere twari tujanye n'ingene umwaka ureha. Uko imyaka yagira agenda n'ikitandukaniro ryagiye ryongerekana. Uyu munsi ikirangamisi ca Julien kiri inyuma y'ica Gregoire imisi 13. Ibi bituma Noheli y'aba Orthodox himbazwa itariki 7 z'ukwezi kwa mbere ku mwaka mushasha, aho kuba kuwa 25 kwezi kwa 12 ku mwaka uburangiye. Ethiopia iri mu bihugu vyinshi bihimbaza Noheli no munsi. Ibindi muri byo harimwo Eritrea, Misiri, Serbia, Uburusiya, Ukraine, Georgia eka n'ibindi. Ku bakristo b'aba Orthodox, Noheli zinyuma y'imisi 40 yo kwisonzesha, amasengesho, kuzirikana no kwitegura mu buryo bw'impwemu.
ivyo birori bitangura ku mugoroba wa Noheli ku itariki 6 z'ukwa mbere, hakabaho amasengesho maremare, abakristo bose bafise mu ntoki ibimuri biriko biraka canke amabuji, bakaririmba n'indirimbo za kera. Inyuma yo kwisonzesha, imiryango irakorana igasangira ibifungwa kugira berekane umwizero w'ubuzima, bakongera bagahezagira umwaka baba batanguye. Uyu ni umwanya w'amakuru y'imikino tugezwaho na mugenzi wacu Bibaye cyane. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwereho neza mpere mu mikino y'igikombe cya Afrika iri kubera mu gihugu cya Maroc. Amadi Diallo wa Manchester United yaraye yongeye kwigaragaza ubwo yafashaga ikipe ya Cote d'Ivoire gukubita Burkina Faso ikabona itike ya 1/4. Diallo yatsinze igitego cya mbere ku munota wa 20 muri 3-0. Cote d'Ivoire yatsinze Burkina Faso. Cote d'Ivoire izahura na Misiri ifite agahigo ko gutwara ibikombe byinshi, ibikombe 7 bya Afrika. Umukino ukazaba kwa gatandatu. Misiri yo yasezereye Benin yitsinze ibitego 3-1 ku wa mbere. Cote d'Ivoire ibaye ikipe ya mbere nk'ikipe ifite igikombe cya Afrika kubona itike ya 1/4 kuva Misiri yabikora muri 2010. Hagati aho Congo Kinshasa yaraye isezerewe na Algeria ku gitego cyiza. Congo yakubiswe na Adil Bulbina mu minota 30 yari yongeweho nyuma y'amakipe yombi kunganya ubusa ku busa iminota 90 igashira. Muri uwo mukino wari ukomeye, uwabaye umukinnyi w'icyamamare w'Ubufaransa Zinedine Zidane yarahibereye areba umuhungu we Luka wari mu izamu rya Algeria mu mukino we wa kane wikurikiranyije atinjizwa igitego. Algeria izahura na Nigeria Super Eagles muri 1/4 kirangiza i Marrakech kuwa gatandatu. Ni mu gihe kuwa gatanu Mali izahura na Senegal, Cameroon igahura na Maroc mu mikino ya mbere ya 1/4. Mu gihugu cy'Ubwongereza abagabo babiri bahoze ari abakinnyi ba Manchester United, Michael Carrick na Ole Gunnar Solskjaer, bayoboye urutonde rw'abashobora guhabwa akazi k'ubutoza muri iyo kipe nyuma yo gutandukana n'uwari umutoza wayo Ruben Amorim. Ntabwo ari ikibazo ko aba bagabo bombi bashobora no gukorana kuko Carrick yari umwe mu bagize itsinda ry'abatoza ba Solskjaer ubwo yasimburaga Jose Mourinho mu ikipe ya Manchester United muri 2018. Darren Fletcher, umutoza w'abatarengeje imyaka 18 ya United, ubu ni we wagizwe umutoza w'agateganyo kugeza igihe hazashyirirwaho undi. Uyu wahoze akina hagati aratangirana n'umukino wa nijoro ubwo United ijya Turf Moor guhura na Burnley, umukino wa Premier League. Rudi Van Nistelrooy nawe wahoze ari rutahizamu wa United nawe ngo yabahatanira ko kazi. Kuwa mbere Amorim yirukanywe nyuma y'amezi 18 atoza Manchester United. Shampiyona kandi irakomeza muri icyo gihugu. Imikino iteganyijwe, Bournemouth irakina na Tottenham, Brentford yakira Sunderland, Crystal Palace ariko imanuka mu kibuga na Aston Villa, Everton yakira Wolverhampton, Fulham ikina na Chelsea, Manchester City yo irisobanura na Brighton, Newcastle United irakira Leeds United. Ejo kuwa kaneho umukino ukomeye cyane uzahuza Arsenal na Liverpool. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC Gahuzamiryango muri Afrika no kwisi yose. Reka tubasogongeze no ku runana rw'umunsi w'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye, ariko ubundi kutari usanganwa izo ngeso zo kugenda ugataha mu gicuku, wabyadukanye gute? Nabyadukanye nkuko nawe wabyadukanye. Urariko uranyumvira ibisubizo mpaye? Nuko ari byo mbona ukeneye gusubizwa Stepha. Uranyumvira koko? Erega wanatashye wasinze. Wese kujya utaha wasinze hari ubwo njya mbikubaza? Cyangwa hari amafaranga yawe wabuze ukabukeka ko ariyo nanywereye? Mbwira. Izo ngeso wadukanye ni bwo kuki? Ni 12:45 kuri BBC. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro cy'abagore twateguriwe na mugenzi wacu Yvette Kabatesi.
mwiriweho neza. Judith Uwimana ni umunyarwandakazi washinze ikigo gicumbikira kikanatembereza ba mukerarugendo yitiriye izina rye Judith Safari. Si abagore bake usanga kuri iri soko, ariko we afite umwihariko. Ni umwe muri bake batangiye gutwara no gutembeza ba mukerarugendo ku giti cyabo mu murimo wari wiganjemo abagabo. Yabitinyutse gute rero? Hashize imyaka 12 ntangiye uyu mwuga, nawe utangiye ndi umushoferi ntwara ba mukerarugendo, ndakura ngeraho mfungura kampani dukorera mu Rwanda tukana packaginga Uganda, Kenya na Tanzania. Icyo gihe hari abandi bakobwa bari barimo? Ntabo nabonye umukobwa umwe yatwaraga taxi. Ntago twari tuziranye, niwe mukobwa nabonye mpita ngira inyota nanjye. Icyo gihe byari nk'imboneka rimwe, abana n'abantu bo mu cyaro bakaza bareba umuzi. N'umukobwa utwaye imodoka ntago bishoboka. Ibibazo wahuriyemo nabyo byihariye nk'umukobwa? Ibibazo byari byinshi cyane, nko kwemerwa, kumva ko ushobora gutwara abantu, ushobora kujya kuri vora ukamara ibyumweru bibiri uri mu misozi, ntabwo byabaga byoroshye. Noneho nk'uko twakoreshaga imodoka zitari izacu, washobora no kubura akazi, icyo kirakukakireka kuko wabuze imodoka yo gutwara. Especially nka gitsina gabo, reka mbivuge ntibanyumve nabi, nabo barabizi, kugira ngo umuntu w'umugabo afate imodoka ye yiguriye yumve ngo ayihaye umukobwa agiye kuyitwara, byari ikibazo kinini cyane. Umuntu wese yabyumva yagira amatsiko yo kwibaza, wenda hari igihe wararaga amajoro, nta hohoterwa wigeze uhura naryo? Nta hohoterwa nigeze mpura naryo, ariko kameme ntabwo byabura, ariko wowe ubuzi ukuri bwifate mu gihe ugeze muri icyo kigeragezo nk'icyo, kandi akazi kagakomeza ntigapfe. Ntiwageragaho kumva ucitse intege? Nageragaho nkumva ncitse intege pe, nkumva ngiye no kubivamo, ariko nakibuka icyo nshaka kugeraho, nakibuka aho nshaka kujya, nkavuga oya reka nkomeze. Abantu umuryango bo bagufataga gute nk'umukobwa ugiye gukora ubugide cyangwa se kuyobora ba mukerarugendo? Ababyumvaga bamfataga nk'intwari. Ariyo mpamvu narabibonye ndavuga iki kintu umuntu yagikuramo ikintu kizima. Muri make dukora ubucuruzi bwacu, ariko duteza imbere urubyiruko rw'abakobwa. Muri aba bakobwa abakorera ikigo Judith Safari mu buryo buhoraho ni 21. Muri bo harimo Alice w'amahoro afatanya gutwara imodoka no kuyobora ba mukerarugendo. Jya guhura na Judith tujya gukorana, nari nzi ko afasha abakobwa gukora ubukerarugendo, ariko sinari nzi ko yabukoze. Nkumva sinzi impamvu ari kumbwira ngo kora gutya, ngo se barabizi. Ariko nyuma umunsi menya ko yayoboye ba mukerarugendo akanabatwara, navuze ati bonye impamvu ituma ashaka ko abakobwa bajya muri ibi bintu. Uyu muntu yagutanze mu kazi, ibi nakubwira arabizi, arabisobanukiwe. Uyu munsi iyo umurebera hirya umwigira higi? Aho hari igihe hagera nkabura ikintu muvugaho, kubera ko ni isomo kumenya ko hari umuntu utaracitse intege. Ibe natwe ubu hari abantu benshi pe, ntago bisa nk'icyo gihe. Kugera aho ageze ubu nkanjye ntekereje nkareba aho ndi naho numva nifuza kugera, mbona ari icyitegererezo. Uretse rero abakobwa 21 bakorana na Judith bihoraho, hari abandi usanga bikorera ku giti cyabo nk'uko Judith abisobanura. Nukuvuga ngo 90% twimpawaringa tugakorana n'abana b'abakobwa. Ntago mvuga ngo bose tubafite permanent, donc abenshi n'aba freelancer nabikorera ku giti cyabo. Nukuvuga ngo ikintu cyiza nuko n'ayandima tuwa company abantu dukorana batangiye nabo kubakira bari abana bikorera cyangwa se bakirwa n'izindi company. Ntago turageraho dushaka kugera, turi gukora kugira ngo tugere at least nko mu myaka reka mvuga 5 tuzaba dufite hoteli yacu hagati y'inyenyeri 3 n'enye. Judith Uwimana umwe mu bagore babanjirije bagenzi babo mu murimo wo gutwara no gutembereza ba mukerarugendo. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Ikiganiro cy'abagore nicyo tugejeje ku musozo w'aya makuru yo kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe nanjye Zereberwa, amakuru yarahagarariye Gildas Yihundimpundu, ku buhanga bw'ibyuma hari David Akelo. Dushimiye ekipe ngari yadufashije gutegura aya makuru. Mugira umugoroba mwiza.